abantu bari muri telefone yawe mubavugisha cyo kimwe bose oya ni sindabavugisha ko hari umwe yabameze wewe kubwa uvuga ko atarukundo tugira abakobwa vraiment nta rukundo dufise n'ibyo bakunzi ba Shali TV nibutsa kandi abatarakora subscribe mwibuke gukora subscribe kugira ngo mukomeze kudushigikira na cyane cyane ubu wa mbere kwa muri kurabona ibiganiro vya Shali TV mwamaze kumenya ko muri kumwe na Nati naye nababwiye kandi ko ngarutse kugira ngo ndabere ko turi kumwe ndabamenyesha ko turi kumwe umutumire wacu kuri Shali TV turi kumwe nta wundi ngaha numwigeme mwiza mubona mbere araza kutubwira byinshi cyane kuko niwe asigaye yarasubiriye Shugwe muramwibuka Shugwe Shugwe nyene wa muntu wa Mr Popompo niwe rero ngo asigaye yaramusubiriye cyane gose turakura mu kice kwanza namahoro cyane mumeze neza ndameze neza amazina yanyu kubata bazi mwitwa ni Jaja Jacqueline kuri Jada TV yitwa Jaja sinzi ko mwabyumvise yitwa Jaja duza kajwi ni Jaja ngo yitwa Jaja hama akabari wa mutumire turi kumwe uno munsi ndibaza muramubona numwigeme ameze neza nyene guva hasi gushika hejuru nyene asa n'uwatwaye Mr Pompompo muca mubibona oya vraiment je nisindikunda niwe yakubise kudeta Shugwe sindikunda nabitahura kandi ngo nivyo wapi je sivyo si wowe mutwaye no ndamutware hari umbonana warakubise kudeta Shugwe oya sivyo vraiment Shugwe nushavure je byo nokora pole sana Shugwe koma sana tena hama tutagiye kure mwavyumse ko dufite deba yacu bino munsi dushaka kuvugana ko twari twifuza kuyaga n'abantu kucerekeranye n'urukundo rufatiye kuri twebwe abakobwa hari ukuntu abakobwa nyene ibintu by'inkundo tubibamwo mugo ugasanga nubwo tubibayemwo hari ukuntu tudatahura ivyo turimwo ukibaza ni mbega ikintu bita urukundo kuri wowe ucitwa gute urukundo novuga nukumenyera tubwo abakobwa vraiment nkanje sinovuga ngo ndagira urukundo abakobwa duzijwe gata abakobwa novuga ko atarukundo dufise mu bisanzwe nta rukundo dufise urukundo kuje novuga ati nukumenyera gusa je ndamenyera tu gusa nta bindi mu bisanzwe abakobwa bose niko baba bameze wewe kubwa uvuga ko atarukundo tugira abakobwa vraiment nta rukundo dufise n'ibyo kubera ko atarukundo tugira ntidukunda umukobwa ari kumwe n'umuhungu atamwitayeho yisanga yamuhevye yisanga yabivuyemo ariko iyo ari kumwe n'umuhungu amwitayeho urumva arabimenyera kujya kuntu ujya muhungu abameze mu ncama kuvuze yuko urukundo ruhaba mu gihe urufise umuntu akwitayeho ufise umuntu akwitayeho atakwitayeho naho nta rukundo iyo wowe ukundanye n'umuntu akaba yarakurondeye waramukunda birashika abantu ngo barabarondera bari basanzwe bafise uwo bakunda ugasanga akurondeye warusanzwe umukunda muri ico gihe usanze atakwitayeho nko kuri kurabivuga uca umuheba abakobwa turarambirwa ubonye yene ivyo ko nimba wamukunda hamuka cubona wewe ntagize nta birimo nyene nta birimo vya vrai akazi wundi yapare yiwe nyene azara kuvugisha kwitaho gusa nubwo yo bari umugenzi ubwo ndusanga umufashe nk'ibintu bisanzwe usanga gwa rukundo wari umukunda atagugifise urumva ucufata gwa rukundo wari umukunda ukaraba n'ukuntu atakwitayeho ukacubona nyene tu wobivamo mu ncamake abahungu baca bavyumva rero urumva abahungu baze baratwitaho cyane abahungu baze baritaho abakobwa mu vyumve mwa abahungu utamwitayeho arakurambirwa kwera twe nta rukundo dufise mu bisanzwe turamenyera ibintu zuramukorera keye umuha atakeye umuha nico vyumva isanga nyene yabivuyemo mbega n'igiki gituma abakobwa babona ko n'igiki gituma ushobora kubona ko witaweho nyene bakwitayeho naho baraka message vraiment ko badashiri waraye gute nagirana amafaranga kujya kundi abandi bavuga ati mbegwe nipendeze mbe smart iki none naba yakurondeye wambara basi ikintu cyambere cyojo nimba uzi kutari usanze wambara uwo muhungu
akakurondera azozikugurira aravye iki nawe ntiwahora wambara azokugura zirya nyene wahora wambara nimba wahora wambara za desa yiyumviye nawe nyene azozigura zirya nyene nimba wahora wambara nyene uri smart usa neza azotegezwa nyene kubikora ariko atahora bikubonana ntavyo azogukorera abakobwa turihenda none kumbe rero umuntu akwitayeho nuko kwandikira ama message gusa oya si message gusa nukubona ko basi akwitayeho akubaza urameze neza ego mukaganira kenshi mukabona dukiye n'inkutwo nyene ugwaye akakujana kwa muganga akaguherekeza nubwo atokuvuza muga akavuga ati reka basi ndamuherekeze nakora gakeya urazi kugwara sheri wawe ntanakubaza umeze gute canke bimeze gute ntanaguherekeze no kwa muganga cyangwa ukaja mu bitaro ukagwara ntaze no kukuraba uwo muntu wo mukunda gute urumva ucubona yuko akwitayeho ataza ntaba akwitayeho ariko agukurikirana cubona ati turimo vraiment tubirimwe ibintu turimo cuvuga ati nubwo nzogwara ndi muri tubana azontwara kwa muganga azonyitaho biki nibiki abandi bantu baratinya mu bintu nk'ivyo kubera baba batazwi n'abavyeyi agacatinya kuja kumuraba agatinya kuza kukuraba kubera mama we ntamuzi donc n'umuryango wawe ntumuzi agacatinya none nimba batamuzi biba vyanditse ko ari umusheri wawe waje kukuraba nimba batamuzi nimba iwanyu mukazi baca bakubaza ati uyu muhungu nuwahe n'umugenzi uvuze ko ari umugenzi kandi ari umusheri wawe nawe wumva umukunda urumva bavuze ati mu gihe abataraza kuri present wanyu ngo bamumenye uravuga ati n'umugenzi turabagenzi nyene turumvikana muga ntuvuga birebire kugira aze kukuraba kwiteho kugira ngo uronke kajya kabarabara kajya uce igenzira nyene ntoyo kugira ngo azaraza yene kwitaho okay murakoze cyane hama nizera yuko undi munsi tuzobandanya kino kiganiro kuko ndumva ni kirekire hari ibintu byinshi tuca dukenera kwigisha abantu tubereke ni gute umuntu mwokundana akwitayeho mbega ni hari abantu babitaho mugabo bagahebana bariho nyene gusa urumva nimba bariho kugira ngo umuntu akwitaho hama mu gahebana nuko nawe aba ujya mukobwa bere hayi ubundi umwanya ubundi muntu kubera ko nshobora gweba abakobwa barakunda kuba mu rukundo nico kintu je nebaza cyambere cyo gituma bumva nyene ko barenze kubera baba bari mu rukundo uri mu rukundo n'umuntu agukunda nubwo utovyibuha akabiri nyene karenze karaza nkuko mugari gihe umuntu akwitaho mugabo ugasanga hari undi muntu aciyaza akwitayo gusumba waguhaye amahera iki uyo nshaka kumuheba oya hariho amahera hakabaho n'urukundo biratandukanye urumva hari abantu bafata ko urukundo ari amahera iyo umwitayeho ari hajya umuhereza amahera iyo haje usumbuye urumva arashaka kuguheba ariko n'amahera rimwe mu rukundo arakenewe akenewe gute basi none nimba atamahera udoja kumuraba uko nyene agwaye atamafaranga ariko hari igihe uvuga ati reka ndamushe n'agashokora canke imbombo umva n'akabombo umukundanye wumva gatesa nawe akabombo niba wakaguza amafaranga ego basi arashoboye kubiguha hace haza uwundi nawe niwumva ko woca umuheba arenze wa wundi hari ibindi ujya nyene muba muri kumwe ashobora gukora ujya wundi nawe waba ajya adashobora gushikako nukuvuga wowe urumva nta rukundo ubufise nkuko wabivuze uba wame turamenyera mu bisanzwe sije je nyene oya gukunda ni iki je shaka urumva tudomeko wo umuntu wo mukunda gute ufatiye kuki kuko aguhaye ivyo bintu nkuko wabivuze yo guheba aguhaye akwitayeho uko kuntu kuza kuraba kukubaza harashobora kuzundi umuntu aguma kubaza umerewe gute waramutse gute ibintu nk'ivyo none gashaho uvuze nkuko wumva tutaba twihenze gukunda ni iki gukundana n'umuntu wo mukunda ufatiye kuki uwo mukunda ufatiye kuki uwo mukunda kwera afite nukwizerana nukwemerana afite umanza kubona kwanza kuriwe ko umunezere wenye ndumunezere wubwiwe uko ameze ukumva ngene ko biguhimbaye umaze kubona kwanza umukunzi uko abari niho havaho kwa kundi kumenyera afite ndishoboye aho nibeshe baba bashaka ko tumenyerana ariko ntibishoboka ariko ushaka umanza kuraba ubwa mbere ni guyawe uwo muntu ni guyawe cyambere erega guzawe zoguma ziza nk'ubukundo abantu birabura hakaguma haza abandi birabura none wumva wogira aho hagaze umabaza ariko umaze ariko bose ntibaza bagutongoza oya bose ntibaza bagutongoza abagenzi baraza mukaba abagenzi bisanzwe kandi mukamenyerana nkuko babivuze mukanamenyerana ariko si byose wowe umuntu udashatse ko mumenyerana ntimushobora kumenyerana ubonyandikira message nkakwishura ni sawa ukayanyandikira ubunyene nkazoyikwishura ejo ubundi umusi naho ukazonyandikira
ukandamutsa nkazokushoheze nk'indu yose sivyo kandi somera ubundi ngendikiye mba ndayishuye none abo bantu babinumva ko bari different baratandukanye wowe ushatse kuvuga ko ushobora kugira abo mumenyerana mukagira uwo mumenyerana cyane murashobora kuba abagenzi n'abandi none ugumana n'umusheri wawe gusa ngo ntuvugisha je ncangira ikibazo none kumbe birarekuriwe ko umuntu yomenyerana n'abandi bantu ari mu rukundo n'undi muntu none birekuriwe rega kumenyerana ni kwa kundi misanga mwamaze kugera mu bintu bigize birebire umuntu n'ubundi ntimushobora kumenyerana n'uwari wo wose nawe ukwenze uzirage ko kuri wewe abantu bari muri telefone yawe mubavugisha cyo kimwe bose oya sindabavugisha kumwe harimo umwe yama imbere message ziwe ukutoye telefone bawiyumvira uvuga ati reka ndamuramutse numva uko ntameze n'ubundi nyene uvuga ati uzomwibuka ariko kwandikiye cyangwa uzomwibuka ari cyo umukeneyeko atacu umukene cyangwa ariko ya postinze status nzizo bavuga ati nice ivyo nyene gusa wari waberewe tu ukabuhejeje n'ubundi uvuga ati okay kandamuramutse numva ko yaraye yiriwe gute yaraye gute uba wifuza kumenya ibintu vyiwe ari hehe ariko akora iki uguma wumva womenya ivyari okay murakoze cyane hama turabashimiye ukajya keza mwafashe mu kudusigurira ibitandukanye ndizera ko undi munsi dushobora kubandanya ko ndumva nikirekire cyane kubera ibintu by'inkundo ku bakobwa ni ibintu birebire kubera abantu ntibaratahura urukundo nike ku muntu rero murakoze cyane turabashimiye bakunzi ba Ashali TV mwari kumwe na Nati hamwe na Najaja kuri Jada TV mucambwe ndamukore subscribe nimutwirengagize na cyane mu mushigikire nawe nyene hama natwe tubibutsa mukore